Je nitwa Fido Boji. Orera centre ville Garide yari. Amawanjuza amatelefone yanje kuri application ya BUJAPAY. Ugiye kuri Play Store kwandika BUJAPAY application ibona. Kandi amatelefone akomeye ama Redmi, Vivo, Oppo, Huawei, Infinix, Samsung, Tecno nama accessoire yavyo ama power bank byose woza kuri BUJAPAY hanyuma aho uri hose bagusanze aho utumbereye hose. Murakoze. Yo, mama. Oh my God. Hey, baby, she. Ooh, mama. Yeah. Shuru. I'm so excited to go. Hey, baby. Hey, baby. Yo, baby. Oh my God, baby, I'm sorry. Okay, I'm sorry. I'm sorry now. Okay, continue. We continue. We continue. Baby. No, baby. Hey, baby. Mama, baby, Mama. Oui. Where are you? I am here. All right. Oh. Amasaha yageze kujya mu kazi. Oh. Baby. Shaka ni jumbe mu maso. No, come on, baby. You want to go to job? Right? Yeah. Let's go. Sigangira ko diswari cyongereza na kimenya. Ndumva kiriko kiraza. Ucigira he? Iyo kutari wambiwe. Ukora nskora irusha. Kweli. Nje tumana kwese manzo sensiye. Ugomba je ukazi. Yego. Nanda gukina umuntu 1 minute baby. Yes, 1 minute baby. Uretse kuvugana mvuye ku kazi. No. I say no. Okay? 1 minute. All right? No. Oh, 1 minute, mama. 1 minute. No, come on, mama. 1 minute, mama. Come on. Mama, 1 minute, mama. 1 minute, mama. Okay? 1 minute, mama. Uretse ko natangaye cyane. Ninje muri shambi wawe ndabona itara rikomeye. Washatse gushika kuki? Sheri nkunda n'abadashe. Nizere kandi ko barakubujije ko mpamagara iryo jambo rya sheri. Why udashaka kumva? Kubera iki? Ugutwi kwimene kumva ko kijwe. Ugomba bazorinde kukosaga bebe. Gusa ubu kuri umugabo wanje. Yeah, I know Eliza. Kujya bya kera. Kandi Eliza by'ubuzima bwo ngaho. Ndanezerewe ubuzima bwo ngaho umeze neza. Ariko tujyana kuri plage kujya amafaranga ku giti nka doda. Okay. My God. Ubujumbura uraryoshe. Rekana nibyo. Nanje ndagukumbu. Okay, nuko urambona. Prosper, I'm here. Sheri mazime
kandi nta makuruzi nyene bezuye wawe merde cyangwa ni video uravuga ibintu kamasheri none nk'ubu no gusoma nta gusomagura ibyo bintu byawe bikajya ku munwa wanje mbese intego no musitije kujyana urangwa dahaya inguvu haruwo zagenewe si inguvu zo kugirisha kira ahantu hose haruwo zagenewe okay ubu rero arageze aho impinduka ukabona ujya kuri w'agaciro ukibagira aho twavuye okay come on shaka kibazo sibyo ngomba gusome gusa okay kugusoma ntucyo nsaba ibindi ndakuzi ntusaba ibindi no kugusoma gusa kabizu tu no simpejeje okay basa kabizu reka nugara amaso ko numva cyane umva amasoni okay David ibyo muri chambre byabarane kubyo kubyuka amajoro byabarambiye mwabihagaritse ubu musigaye muhegera ngiye ku kazi kabara mucyomigira mu no mama mama nakira cyo turakora kuko ndashaka kuvuga kika rusiki cyo mama okay mama come on uri kuraduteranya ugatera turi harage mucaga uri kurateranya okay mama numva neza sawa mama sawa mama sivyo tu my goodness Elizabeth take come on baby come on come on okay kaze kugira amanyamanetse wari utwara abagabo babandi kutuza wewe nibiki kudashaka kunani ahandi wawe nda ariko umugabo wanje yes ndabitwa n'umugabo wangu mama tujye kujya sivyo tujye uruhuke sivyo that's good urabisi ko umugabo wiwe urabisi ko umugabo no kubyanga nabura umugabo wanje urashobora kunyuma tukajya kuruhuka tujye kuvugana muri chambre kunda uko kitugenge uko unasogenda ukuje wewe baby I'm come baby go baby mama please bameze neza cyane naho bita imeze neza ndashimye ndabona imeze neza igipeshe wageze mu ibujumbura umera neza sikuvuga ko mwene wacu nyene nivyo ubona ariko amagomba nsenganya yiki yo mma nigumira ari haruguru iwacu narashitse n'umugabo arampamukira aguhinduka gute kandi yari umugabo atekereje yarabonye igisagara ashakira kiraba igisagara neza na neza yego kandi uba mu nzu nziza ariko ukayiburira hamwe amahoro uje ndakubwire kuba mu nzu nziza siko ufite amahoro ku mutima iyo ufuma nigumira hariya ku gatumbi iwacu nkirira irengarenga ariko nkaba mfite amahoro ku mutima n'umugabo wanjye urabona tukiri hariya hanye kutwumvikana ariko ubu ni ibintu byarahindutse hagiye nyine mu mutwe sinzi nsigaye nicuza icyankuye muhira nkaza kubina mu gisagara mwana wacu rero ndaguteye inkuru mwene wacu sinokubwira wahukana ingo zuru ziraraziracu ariko mu gitondo zikaze nukuri cyo no guhanura nta mwene wacu ubaka niko kiba warabonye na mama ko ariko byari bimeze ariko yaratinja aturera nukuri cyo no guhanura ubaka ugumeko niwo tururuzo nukuri sindakwiyemeye ngo utururuzo ngo gendera ukuri ufata isuka araba ukuntu umeze kubera gufata isuka nukuri Ubije ndakubwira ego ndazi kubaka ko ari gutereka ibuye kuri yego ariko byo nga muri yenzi fema narambiwe hari akagore ngaha ka Emanuela
nishewemo. none n'umugore wiwe bimeze gute? Si wenyine ngaha wawundi aza kudukura hariya ruguru. Sha mwene wacu nukwihangana. Je rero mama yari yantumye n'ukuri muhira nyene urabizi ubuzima bwo muhira yari yantumye ngo ugire icyo umubwira kubijanye ni agafaranga turakenya. Imvira ndabira muri iyo misiza amanzobabwira. Ego uzobukoze kandi ndagiye. Ngo musigare. Sawa ndamubwirira. Ego. Kandi ndatunganya izunganya ngaho. Ego. Hama kweli twashoboye kumamagara ngaho umbwira ko ari ikintu gikomeye cyane ugomba umbwira. Nizere ko icyo kintu gikomeye cyane cyatumye mpamagara ngaho. Nari nsanzwe menyereye igihe cyose ufise ikibazo wambwira muhira cyangwa ukantwara kuri plage tukicara ahantu hamwe kurumva ukakimbwira mugabo uno munsi washimye ko nza ngakubwira ni giki Twarashatse kuganira na byinshi aya anye muhambira hatuje cyane ahantu urabona ko hatuje cyane kuruta kuri plage aratuje ingamba z'ubutangwa mu bari hari haba hameze neza kandi bugayira nta kibazo okay come on mami kazi ndaguteze yo nibaza ko atari ibintu bimaze kuvuga Salma umugisha imaze kugukorera cyane kandi udafite kumubigurana byose nshoboye ndamaze kubibakorera kira kuri cyose byo nshoboye ndamaze kubikora ndabizi ko atakintu kimwe utarankorera sibyo ubu rero hari ikintu cyinshi ndagusaba kandi umugore wawe yirukana sa hey shaka ko yirukana hey yirukana umugore wacu ya ndashaka umwirukana simbe ko bisa amahoro ndamubona hano nta kuntu na kumwe ushobora kuryohera meze neza ndamubona mu nzu yawe umva sheri urabizi ko ndagukunda kandi ujya mugore twavanye kurisha ujya mugore twakundanyira kuva tukiri batoya kugeza ubu twacanye muri byinshi please ndagusaba umureke agume hajya afuma aguma kujya nyine abanyene nk'umukozi mugabo ntumwirukane pe ni benshi twavanye kure ariko tutakiri kure ni benshi twakoranye ibintu byinshi ariko tutakiri kure kandi aba ari byiza kugira ngo umuntu ahindure ubuzima buri kintu cyose kiraza kandi gisigaye cyacu mwarabaye ruguru buri mu gihugu hakeneye ko tubaye nanjye okay ndakubaza hamwe noramuka basi niyumvira icyo cyumviro cyo kumwirukana ni iki cyonsezerana basi nokunguka kuri wewe kivuye kuri wewe urashaka yuko mba uwi wawe bwite bwego none jewe nka jewe gasupara prosper nzokunguki ushaka kujya kandi ariko tuzozigenda mukana byo tuzoshika sa hey uri siri yuko hamwe no mwirukana yuko jewe nawe twogenda tukarushingwa kuri commune ukaba umugore wanje yemewe n'amategeko uri siri kweli ariko tuzogenda n'abanje Emmanuel aho uri ukuri bose so Ega na kare ikintu kidahemuka ni Imana gusa umuntu arahinduka nta kibazo je tayari kandi turamutse tugiye kuri commune ijyanzu twese twisangira ibyo muri byose office twese twisangira kira kintu cyose tuzakisangira dushaka nawe kama icyo kintu n'igituya cyane ngiye kugikora misi mwami kazi w'umutima wanje we n'ubwo sawa ukansaba ati bebe shaka umutima wawe nditari kugutanga canke ubwo nsaba amakigo urumva bakansaba kigori ngo yiguha kugaga yes I love you bebe I love you mama je t'aime trop everywhere I was yeah merci sana Yeah. ndakushimira cyane cyane ko sinzi uno musi ndagukorera iki ngiye kwandikwa wow
kwanza wagiyemwo byagenze neza banze ngo neza neza cyane ahubwo we mbwira bamwirukanye ko n'uvume ntara gacerera zijya shakoshi wabonye hajya nizere ko zizi zijya shakoshi nizibiri hamasize hano yagiye ndamurindiriye ngaha ntashobora kwinjira kujya kuntu nagusezerana ariko ngiye kumwirukana wora afite na wewe na komine wewe kujya kuntu wanyemereye ko tugiye kuja kuri komine ho kusabira mbabaje nteko wasanga bamakinyirukana bazi mpamvu niho ndumva ngitse ikigongo ko ramwirukana wogira ikigongo wewe mama yangu muzala papa yake wogira ikigongo wewe bash hamakindana nibagiye waruberewe cyane mama urazi yuko nuko gusa wanse ko tujyana anaje yo nkubita ya costume yaje nakutanye musi bukare hejuru costume cyari gutoka cyane tuzogenda kuri mariage cyo tubana biretse ndetse abari ya famille mariage ni yawe twese okay be bashira ku urutoki kuru aha ose hariya hey ibi mbona nibi kandi aracaguhamagara sheri amucagushi yanje mwayakwiye mucuma mbese ndakubwira bugiye umuntu akora yake nijoro isukari igahera mu ijoro icyo akora acafata ya jojo agacayishira hasi umenye uko isukari kuri wewe yamaze guhera hama garanti yawe yamaze guhera yo kuba mu rugo gisigura yuko jewe nakubonye ukuza ufise amenyo yose mu kanwa bisigura yuko uyu n'umwanya wo kuva mu runo rupangu ukagenda gasupari hageze wewe umurira mama umva ukanyirukana nduwa Yezu Elizabeth nta majambo mfite yo guterana nawe nduwa Yezu fata amashakoshi yawe usubiri wanyu sinanse kuyafata twaje tuzananye no gusubira inyuma dusubiranye reka kunwenza habwe bari kuvuga ati twavuye mu nda imwe ibyo niyo byari kumvikana Elizabeth cyangwa mukura mu ndi wawe mvira mu ndu sevira mu gihugu madame yes kugenda ndashobora kugenda ariko igidahura n'imisozi Hamana ndakubwira wewe ndagiye ariko uzokwicuza kandi uzondondera jewe ndondera wewe hari uzobora ko je ndi wakamari wawe wewe uri kurarota wewe je ndondera wewe arota canke muri umumari ibyo sivyo ahubwo bure kunshimira Imana kuko iyo sura yawe nari kwigira nkayipondagura kujya wajusa akaba ari kusubirusa urabona ukuntu wajusa gasupari nduwa Yezu urucira mu kaso ugahitana nyene nyoko yambari nyene nyoko out I say out musorera out okay one ashishaka kumbarira wandaya wishinga gutwara abagabo babandi ari I say out wandaya waruvuye he kosh bwira nagako bwira kagakoto bwira wa mukozi nazo sura kumugurira nga yinjira nga my god ujye umubwira rimwe gusa akumva icyo uri gihombo kurya furia tu siku Kadai kwa yes shiri turi muke mwijuru izi ni tugiye kubamo neza shingi kuwa huma horo nagere okay mon amour my kuburangano my sweetie
urabona ukuntu zatose Ifoto nziza. imagine Ndamukipura zifotora neza. imagine Libson barazigufotora vuba Cyane. cyane rwose wow wewe kuzari kugenda kwitoza mu bamisi naravuze wa mu mizisi uri kuja gusa kwitoza mu bamisi wow Ndabyibushe cyane. ukuntu ugira na zoom ifoto nziza vraiment bebe Nziza cyane. kandi ndashimye cyane muri no mususugaye mu mwanya Oje. karibu na mahoro Karibu turicaye. Ndababona. Hamwe Jesse nabamenye ngeze n'amahoro. Yego tugeze n'amahoro. Ari byiza cyane. Karibu rero. Yego murakoze. None ndababanze Eliza yo bari ngaha. Eliza. Elizabeth burya nimba utarubizi Elizabeth yarananiye Elizabeth yarasigaye afise ingeso mbi cyane z'ubumaraya yataha saa sita z'ijoro nkamufatana ama message y'abagabo urazi yuko Elizabeth yageze no kuri etape yo gukororera N'ibyo bintu ko yoba bikoze yaragereye iwawe kare ko yari umwana atekereje naje tukibana ruguru yari umwana atekereje umaze kugera mu gisagara ukabona amaso ukabona amatara hejuru yacyasirimuka so kubw'ibyo rero ni mwene wabona ni mukuru wa Elizabeth okay no kuvuga rero Elizabeth je naramwirukanye muri no rugo kandi ubu ndifitiye umugore sava yes narazanye umugore uyu no mugore wanje mfise Elizabeth sinzi nahantu yomoke kandi nimuzosubire kuza kumumbaza kuko jewe naho mwari mwambikije oya dutegereza kumukubaza kuko tuzi ko ari wowe umugabo wiwe tegereza kumutwera namuko yangaye hari eta civile je nawe twari dufitanye haje iyo umugore wamaze kumushyira mu nzu abari umugore wawe Oya ibyo ntibibaho mara. oya Ibyo ntibishobora kubaho. Oya, icyo ntibishobora. Ushize mu nzu ugomba kubinyemeza. none ari he basi ni mu mutwereke tuyice Elizabeth si umwana muto yafise imyaka 2 canke 3 n'umuntu akuze n'umugore akuze yagiye kwironderera iyo yagiye kurondera abagabo iyo sawa genda ubaze mu mama hotel yose atandukanye ubaze ama hotel ububare basigaye banelefona bambwira yuko yirirwa mu bubare yo mu ma hotel ibindi sishaka kumenya kandi ntutantakariza umwana oya munga je ndagiye umwanya n'umwanya mu muhige kuko mutamuhize bizoba birebe je ndamuhiga jewe jewe umugabo wiwe bose ni ndimwe amaraso ava ku cyuma mwese mu cyo kimwe Bamwe musomanya bamwe Ego ntacyo. Uza gutanga amategeko ngaha. Uza gutanga amategeko. Mana muzomurondera je ndagiye kandi musigara Genda uguratombe sanze byo wanje bikiryamye. imagine nikubwira ngo umukozi azarugurira imbeba zose abonya kugurura ngazi kinjira ngazi Hongere nk'igasura ntiyitegereje neza ko to. imagine vraiment hawo sanga je afise nibihere nimbaragasa ahubwo rondera parfum ngaho perfume ngaho Shira ko kasaka zikanje ho gupa. Beijing Kora ibintu by'isuku. bebere kandabe perfume ngaho haciya nakamoto gace kaba kabi Ahubwo reka nje no mu gito. tonkameme ati Ngoma jya mu gikoni kumubaza ko yabahishije je gifunze. Kandi gani riguwe ngaha mpora numva injana. Yo ahubwo sorry. Nasamariya telefone ngene ndete bataretse. telefone yagutwaye umva ko ari umuntu dusigaye dukora akazi Ni ibibazo nyene tuma dukoresha telefone cyane. gusa ubu vraiment ndaruhutse muri runo rugo mfise amahoro ntonda ku kazi bunkoresha telefone nyicaye ngaha muri umva nyene sinzi ko nabikubwira ko muri no misi mfise umwanya cageze gute kazi hari byinshi tumaze igihe tutabonana hari byinshi utarambwira Icyo utazi rero. Ko Gaspari, Prosper. Yirukanye. Yego. sa yaramwirukanye nyene Aramutekeza bien. kuko nyene Vaho sindagukeneye gusubira kukubona. urya bavanye ruguru aramubwira agende Yamwirukanye. sha ndumva mugeze kure nuko Mugeze ko ndabitahura neza ukuntu yiyumviye. ubu Gaspari yabonye ko nyene wamaze kuba umugore urumva aho sigabona ko ari umugabo mu rugo Ubundi madame ashaka. urashura Ubundi madame nyine ndaryama yere kumva ryamanye umugabo. Aha. ndakurabira
kage sinabusiga kuko iyo nkuru mbwiye ni kuri iyo nkuru mbwiye ashira atangaje cyane naguma mpanga kuza kukubarira ariko kumva nyene ndakubuze kumva nkabura umwanya bwetse kabasi maze ibyo mu rugo hama nkadatse hakusa umutima ugumye wewe kubera iki umva nkubwire ikintu kimwe umugabo utamukiye ibyo bintu bize reka nawe ibyo tubyihoze kimwe gusa urukundo rwonyine ruricira inzira ubu urumva ko neza Gaspari wamaze kumukunda ari mu mutima wawe Prosper ya Gaspari byarahebye nyine ari mu mutima vraiment ndabiva nk'umuji shani kuri je ndumva ntabikora naho umugabo wanjye tutavugana naho tutagira gute nta message nta makuru yiwe nigera amenya ariko ndumva ntamucinyuma urafise umutima ugumye ndatangaye none sinibike we nakubwiye urafata nimba wowe utamucinyuma ufite muri mwe mu bantu babiri umugabo n'umugore baba batari kubaganira baba batari kubavugana baba batakintu na kimwe hagati ngo bumve ko bari kumwe umwe atabivuyemo ngo birambirwe ariko we nimba wowe utabirambiwe we yarabirambiwe akoshije simva ukuntu wabirambiwe Okay. Hama. Yeah. Oui. utacane iby'abantu ubonye nivyo Entre. karibu Prosper. Nizere yuko habujya hari igihe abantu usanga tuba twamaze kumenyerana. Uraje nta na gahunda, nta no kunyandikira message. Kubera ko ushobora kuza ukonyera igiturumbuka. Rega ngasi ruguru. Ruguru no byari byoroshe urashobora guca inyuma y'irembo ukaramusunga. Mugabo ngaho urasaba urusha. Manu ukabaza. Ikindi naco kuvyimba nk'igikere gifise inda. Uribuka kera tukiri hamwe ku iteme ukigwaye kwashi untuma ivyamwa makurata wanje ariko yamura kwa wa mukecuru umwe yaba hari yepfo ku rupangu rwari kw'ibigori uravyibuka Muchama uje kunyishuza ivyamwa cyangwa uje kunyishuza kubera nagutumye. Okay. Nako ndakubwira yuko wahindutse uhinduka nabi. Hanyuma nibaze yuko jewe nzi atari rya mbere mbona. Nubwo wahindutse. karibu turicaye Okay. Bebe, mama. Kigoye sinda kwanduza imbaraga Sasha. Mama. Hama Prosper nakungo warahinduye izina benshi bashitse mu gisagara tari wabonekewe namwe yera abandi bose baca bahindura amazina. Urazi yuko ari je watumye kugurisha itongo nubwo atari ikintu ciza ari teri wakoze Rwanda kwishuza amafaranga yanje. Kindi naco narahuye n'umugore wawe twese tuzi umugore mwakundanye umugore mwasabanye umunyu umugore yagufutse igitenge igihe bazi wowe bakabatwara impuzu zose umugore yakubereye ubushuhe mu mbeho twese twari tuzi mpura yaronze ambwira yuko wamugize umukozi ariko ibyo pemporte ikibi kizobazwa gikozwe kandi uri impuze wenyine ari tukisha ntatukisha iyo yaje apaca nk'umuryango wiwe none amafaranga yaje Nagerageje kwiyumvira izina ry'iwawe mu bavugizi bagize igihugu cyacu cy'Uburundi. Cyasanga izina ry'iwawe niririmo mu bavugizi bagize igihugu cy'Uburundi. Ndakubaza. Kuva ryari wamaze kuba umuvugizi? Usigara umuvugizi umugore wanje. Cyangwa aho ivyitongo kuba ntaguhaye komisiyo. Sideni ndagwashatse nago. Kindi naco kweri kugomba kwinjira mu buzima. Gahanga wishwe niki? Nishwe na Karimi. Nishwe niki? Na Karimi kandi nawe uzokwicwa n'ugwabaka. We rero mucamake ndabona usigaye uri umuvugizi urugihe. Okay, mbiza ndakubwiye. Wewe Jesse nenzi ko hindutse nkuko. Usigaye na koti namba. Wewe urazi yawe. Kubera umugore wanje. Naremeye ndamurungikara byo guca amafaranga kubera namukunze.
ubu yarose agafaranga rikaranyuka na wa mwana wacu yarakize. Ubonye abanyagisagara bafise umuduga ndibuka ukuntu watanguye kuzana umuduga hari anye ku gatumbi wacu, ariko nawe wowe urose itongo waragurishije, umugore mwabanye waramufashe nabi, urataye uwo mwanyagiranye, urataye uwo mwasangiye imbeho, noneho urarose mama wanje ufise ibyo kugufuka, uragiye wiwe. Je ndagiye ayo mahera yigumirize, nkuru yawe nzoyivuga hariya ku mutumba. Mbese ndi no mukuru w'umutumba. ubona gibiri mukuru Hanyuma nawe bahizi no kwita derira bahizi bahizi Kima- uvugane na je soke kuvugana n'umugore wanje. Ikindi naco sindagukene mu rugo rwanje, musore kandi uri umwansi wanje wa mbere. Sawa, niyo mpamvu umugore wanje asigaye atahatevye, wosanga atahatevye mwa muri kumwe nawe. Okay, ngo narahindutse mama we, narabaye umushinwa, narabaye umushinwa. abasangiye ubusa bitana ibisambo mugabo. Jesse no kugira ngo uhinduke n'uru rugo rwawe. Hari wavuze ati nuja ahantu bakakwakira nawe uzokunkumura inkungu y'ibirenge byawe uyisigeho. Ehe ndayisize ngaha ndagiye. genda ngaho ibyo Ariko nta marira y'umworo yapfuye ubusa. ibyo waruzanye Warankoresheje. Zibonera ko mwana wa mama. Sinarinzi yuko nawo umugenzi wanje ushobora kuba umwansi wanje. Cheka nawo kula nawo. niwanyu bameze uko Yes, imagine. Umuntu narinzi yuko ari umugenzi wanje. Kumbe ni umwansi wanje wa mbere. Twengana nawe. baranantangaje Ndumiwe. Kende ndusho kubabwira ahantu tuba turi Iyi si turi mu kwimeze. Okay? nzobabwira ahantu tuba turi Mama, rekana nawe. Akana kadayimoni gusaka kabate. Sivyo? Sivyo? Akana kadayimoni gusaka kagizene. kari gaciyemo Okay. Relaxing here. Sivyo? kudesana n'icyo Cyane gose. Arani ni ndugumba. Reka nje koga, arani ni ndugumba. Numva ni ndugumba kama. Reka nje koga, numva ni ndugumba. Numva ni ndugumba, reka nje koga. Mugabo yaba uze wose aragira ngo baba iyo muntu bacamwita imfubyi. So iyo ndakubura wewe naje nari kwitwa yuko nafakaye mugabo kuko ndagafise wewe sinimva ko nafakaye cyangwa sinimva ko mfise imfubyi. Wambereye mama wanje ku mutima wanje kandi burya umugore wanje nk'ubu yaba nari naramwirukanye atamukunze mfise nkawe byari kungora cyane mama. No, so kwicuza ahubwo no kwishima kuko yaratugeza ahantu uri urabona musiko watagase sirisa neza nari nonze nanje nkarengeko nizere ko nazo kwiganda kwamukira musore nzogukunda kugeza aho isi n'ijuru izo ubwisi n'ijuru zamatana sishobora kuguheba nanje icyoba cyose kuguheba nibyo ba n'ubu Imana yoze ikambwira ati Prosper urashobora kuja muri paradizo uri wenyene cyangwa uje muri genome uri kumwe n'umukunzi wawe. Shere no hitamo kuja muri genome nkahitamo gusha nawe ako noja muri paradizo ngo ndakubore bize turi kumwe n'umuriro w'umva. Oya sinumva bebe reka ndagutera inkuru uramaze kubona kera twe twavukiye ari ya ruguru uri kumwe n'umukobwa mugahagarara mu ijoro niwigera utinya mugabo gose yamara kugenda ututangura kubona ibintu ibisaka ugatutangura gutinya ukiruka mugabo muri kumwe ijoro ryose mama reka ndabe telefone yaje kuko hari umutipe yari yamwiye kwaza kutuzana stock ya matokonda. Reka ndabe mu telefone sivyo telefone nawe okay Lily really
Yeah! Bosi, karibu karibu. Sorry. Ya bosi. Mukama. Karibu. Tutiba. Shedi, how are you? Ndashobora kuza nkaguhamagara apere zibiri zitatu zine zitanu ukaba tutabwinga. Shiro urashobora kuva hanze use wari umaze imyaka yose nk'iyose ntunantelefone mbese no kuri telefone unambarire ko umubwira Ndakubwiye ngo maze kuri airport amasaha hafi abiri. Telefone yawe iri he? Muri shambe. Ubu rero karashize ingani ngo nzize kutaza guteguza ibintu byose ntaje sinashe mu rugo iwanje. Sinashe mu rugo iwanje. ndabizi ibyo ariko ubwiye ko wari umaze igihe utanamvugisha. Action. Ntabwo nakunda ari kumenya ko Leta ya telefone. No.